Ndongeye kubaha mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Iyi ni televiziyo yanyu ku Gasaka TV. Murukurikirane rw'ibiganiro turimwo byo ngaha mu ntara ya Ngozi, hano ku kibuga cy'umupira citiriwe ku Gasaka. Ni IHAYANISHAGURISHA riri mu gisagara ca Ngozi, aho turiko turabona abanyamyuga batandukanye, abanyabikorwa bitandukanye, Société n'abandi batandukanye bariko bayanisha bamenyekanisha ibikorwa vyabo. Aha tugeze tuhabonye amatafari, tuhabonye ibitari bikeya, hama turasanze uyu mumama twagomba tubasabe mu twidondore. Ego, jewe nitwa Ir BIGIRINDAVYI Marie Alice, nkaba ndi umuyobozi mukuru w'uruganda SOBRIT dusanzwe rukora amatafari n'amategura ku buhinga bwa none. Ego, ico twita amabrique industrielle. Ego, uruganda SOBRIT rukorera mu vyegwa vy'Imana ku mutumba wa Buye. Ubwo ruganda rusanzwe rukora amatafari ya kijambere rukoresheje imashini zigezweho, kuvuga imashini zikoreshwa n'umuyaga nkuba. Ubwo ruganda rufise umwimbu ungana n'amatafari ibihumbi 18 ku munsi. Tukaba dukoresha abakozi bangana n'amajana 205. Ubwo ruganda rukora amatafari meza akomeye afise uburanga budasanzwe. Ayo matafari abenshi baravuga ko ari amatafari azimvye baravye igiciro c'itafari rimwe rimwe, kumbure no kutamenya. Akarero niko karyo kugira aze turabasigurira kugira babone itandukaniro riri hagati y'aya matafari y'ikirundi basanzwe benshi bahurumbira cyane na amatafari y'ikizungu agezweho abumbwe ku buryo bugezweho. Amatafari yishira hamwe SOBRIT na soka yumye turayabumba, tubumbisha ibumba risanzwe, iri bumba giwacu kama. Iri bumba rero turabumba dukoresheje izo mashini, hamba tukanikira. Ukwanikira kwacu ntitwanikira kuzuba, dushira ku mapalete, hamba tugashira mu etagere, no kuvuga amatafari yacu yumishwa n'umuyaga. Tuyanikira ku muyaga, tukayanikira imisi iri hagati y'5 n'indwi, amaze gukamuka catugira ukwanikira kugira kabiri, aho catuyashira ku mapire, tukagira amapilage. Hanyuma amaze kuma neza tukayatuyakura ku mapire, cadutera tuyatwara mu ifuru, ko dufise ifuru ya kijambere igezweho duturiramo ayo matafari. Mu guturira twebwe ntidukoresha inkwi ngo duhave ngo dusambura ibidukikije, twebwe guturira amatafari dukoresha umuguruka w'ikaba, ico biyita parche de café. Tuhiriwe tunahishije uruganda rutonora ikawa rusanzwe ari ababanyi bacu, ukuvuga ibikoresho byo guturira n'ibitugora, tuca tugenda tukagurira iyo parche de café tukayigurira mu ruganda aho basanzwe batonora izo kawa. Ingorane ntizibuze kuko abantu benshi ntibaramenya agaciro ko kubakisha iri tafari rya kijambere. Itafari rya kijambere ubwa mbere ni tafari rikomeye, ni tafari ryiza, kandi ni tafari rifise uburanga, kuko nikiko BBN cyamaze kuduha gwa rupapuro gwerekana uburanga bw'ayo matafari dusanzwe dukora. Ubu rero ico cyo turakora nukushobora gusigurira abene gihugu akamaro nakunguko kari mu gukoresha aya matafari. Umuntu yibakishije aya matafari ya kirundi asanzwe arubaka, yaheza kubaka agaca atera iripu, yaheza gutera iripu agaca agira controle, yaheza kugira controle agaca asiga ko ishwagara, yaheza gushaka kwishwagara agashira ko irangi ry'amazi, yaheza gushaka ko irangi ry'amazi agashira ko irangi ry'amavuta. Ariko umuntu akoresheje aya matafari ya kijambere ahejeje kubaka aca hanagura neza agaca asiga ko akaverni akabahejeje. Nukuvuga yuko main d'œuvre abakozi batandatu bubatse uruhome rw'amatafari ya kirundi, ku matafari ya kizungu rucagubakwa n'abakozi n'abafundi batatu. Turumva ko harimwo akunguko kaniniya, arico tuba dukeneye kumenyekanisha, bamenye bati iri tafari rya SOBRIT rikora gute, rifise irihe tandukano riri hagati yaryo n'irindi tafari sange tumenyereye kenshi. Ariko kenshi dukunze gusanga nubwo tubibase mushobora kuba mwobisigura, bamwe ntibumva ko rizimvye, ko turavye hano murandika k'ibiciro bino rigugwa hafi amafaranga 300 y'amarundi. Agacaro ati mu 300 ndokura ngo atafari atari makeya hafi nk'ako gahome kose. Muravye ukuntu rikora cyane n'umuvuduko rifise mu gihugu cy'u Burundi, sinzi yuko hariho impinduka canke undi mukenyuro mufise kugira ngo muze mushobore kwemeza abantu itafari. Ego, nukutamenya kwa bene gihugu. Kubera aya matafari ya kirundi umuntu aguze amatafari 100 n'imiburi yubakisha ibihumbi 70. Kubera arameneka
n'ikimenyamenya nuko iyo ugiye kuri chantier baheje kubaka usanga amadeshe ari menshi gusumba amatafari bakoresheje ariko aya matafari industriel uko wayaguze uyakoresha uko nyene iyo abafundi batakugabiye ngo bayamenagure uyakoresha uko nyene abeshi rero ntibaramenya ko kunguko nivyo tuho turakora ubundi dugerageza kuza turasigurira bene gihugu kandi abeshi baramaze gutahura itandukaniro rihari benshi baramaze kubona yuko gukoresha aya matafari industriel ari byo bifisa kunko gusumba gukoresha amatafari ya kirundi asanzwe murakoze cyane kutuyagisha ibi natwe bidutera intege kuko ibintu byacu biraheza bikamenyekana abantu bavyumva n'ababibona nabo bakagenda barabiyagira abandi twahamagarira leta ko yodufata mu mugongo yodufata mu mugongo bakaturosa izindi mashini kuko hariho imashini zifise umusaruro usumba uwo zifise hamwe bodufasha gatufata mu mugongo twifuza yuko mwihangiro ryacu gushika muri 2025 ko atamurundi azobacubakisha aya matafari ya kirundi kuko aya matafari ya kirundi twasanze ari mu bintu bihungabanya ibidukikije ubu rero twasaba gutegwa intege kugira ngo turonke izo mashini kuburyo bwuko n'imiburiburi iri tafari bavuga ngo rirazimvye rizozimbuka n'imiburiburi ibice 60% kugira umwene gihugu wose ashobore kuronka uburyo bwo kugura iryo tafari murakoze turabashimiye cyane ni televiziyo yanyu ko Gasaka Web TV twako tuyaga ini shiramwe SOBRIT twako tuyaga uyu n'umuyobozi waryo ariko amenyekanisha bimwe n'ibindi mu bikorwa byabo bakora turabashimiye abadukurikiranye mwese ciao ciao